Ibyo bintu byose uri kuravuga ngo uhemukire Karori wa muri uzobigira umugasho. Beho uzonabike ko nzosigara ndabirya nawe usigara urucirirwa mu mpiri. Ega je ikibazo gihenda gukunda. Ndiko nondera wewe. Nusigara urabirya nta kibazo nje nzo ndiko ndajya gukora amaraso yanjye. Nanje sinzobirya umutima uri mu nda ushaka aho bihera. Ariko uzomira uzorya. Akunda kubona uzorya. Rujigo. Kushaho urengana ugenda. Nano kutuvugisha. Banza mbwira gahunda yagenze gute. Mingano tuzi mingana gahunda dufitaniye. Marita. Ndakuzi kaye nakubonye. Ariko nagira ndakubwire neza. Mission yantumyeho. Nasanze nta mpamvu yo kwikora. Karori ni inzira karengane. Ntago nokora amaraso ya Karori. Marita, shaka kwibohora. Umwanya ibintu mbimazemo urakwiye, urahagije. Kubwiyo mpamvu, icyo nshatse kubwira ni iki. Warampaye amahera yawe, ndazi yakubujije amahoro. Ariko umahera kujya ngene nica umuntu. Niyumvira abantu nishe kuntu bangana ku burofa bw'iwawe. Marita, genda yasubirane, uyarye uyasange na bene wanyu. Nonde munsi akuviremo buri kimwe. Ibi bintu ndabirambiwe kandi bizongera kuba ukundi. Wowe Dan, umwicanyi nka wewe wizanye kuri polisi. Niki kikuzanye ngaha? Watorotse agasho, utoroka ibitaro, ndakurondera ndakubura. Fendofe urizanye. Nyakubahwa, ntabwo ndi ngaha mu buryo butwara umwanya munini cyane. Nyuma y'igihe kinini cyane ndi nka Dani w'umunyabyaha ukora ibyaha byinshi birenze n'ibyo ukeka wewe. Shaka umfunge. Ni hehe umwicanyishira polisi? Sindi ko ndabitahura. Bon, ndibaza kuba nkoze ikintu uburyo bwo korohereza kuko iminsi myinshi unyirukanka ko sinshaka kuruhisha inzego. Ibyaha mfise biranyemerera ibyo nkoze. Byiza umfashwa mfunga. Niki cyatumye wicana kwanza David? Ubu mwicanyi ku rugero rugeze hariya hose. N'ubuzima. N'ubuzima nisanzemo nanjye sinakubwira byavuye kwiki. Ariko gusa nshatse korohereza. Ndumva byiza twereka guterana amajambo aho bukankora icyo ngusabye. Washobora kumbwira abo mwahora mukorana nabo nabagutuma? Nyakubahwa, John sanzwe ndi umunyabyaha kandi ndi umunyabyaha udakoreshwa. Ndikoresha byo bwanje nta wantumye. Ariko karyo ko kwiyumvira ku byamaze gukora kuntu bingana. Byo bwanje maze kwica abantu benshi. Nta n'igihano uronka umanisha. Niko karyo nagusabye
mfunga kugira dukingire abandi simbandanye nkora kano kazi ko kwica kuko ari ikintu bandanya kwica nawe ejo nkazogushikira n'umushitse ngaha uracampata ibibazo nagusabye mfunga kandi ikintu kubwira mu buryo bwo kutakunaniza hari dosiye muri y'umuganga uraho ku bitaro izina sindaryibuka neza irya mushaka muyihagarike urya nije namwishe ahubwo sindi ko ndabitahura neza wahora wica abantu atamuntu yagutumye ufise ikibazo kihewe mu muntu nta ngwara wigeze kurwara igutera gukora ibintu nk'ibyo n'ubwa mbere umvise umuntu wirega akemera ibyaha akabisabira imbabazi ariko je ntari imbabazi nsabye naje umfashe umfunge basanzwe yes ntabwo nsanzwe nyine gufungwa ariko ntukwiye no gufungirwa aho abandi bantu bari kwiyagasho ka wenyine kariko n'amagufuri menshi merci beaucoup nuko ndabashimiye kuko byafise hano byari bikwiye kandi nje nizanye nkuko nabigusabye okay washobora kumpa telefone yawe Allo? Dungikira abapolisi batatu na minota. Ndi mu biro. Sawa. Ukoze igikorwa cyo gutwara. Merci nyakubahwa kuba namwemereye kumfunga. Ntabwo nembyiteze. Dusohokere mu nzu ntukeneye sohoka hanze bahumva ura nta muntu bagufitiye impuhwe ngaho yo Marira nanumwe akora babaza ndakubwira n'ikindi ndaba mu maso ndaba neza urambona sura ndaba uri kurabona ino shusho ya Marita uri kurambona neza uri kurayibona nitsubikero yibagirwa n'umusi n'umwe izozunguruke mu bwonko bwawe igihe cyose uzoka muyitekereza umenye ni wifuza kuvyura umutwe ngo nzarira ingaro nzoba ndakurangije kubw'ivyo rero bigende uko ndakubwira uranyumva Marita na kimwe kibi nigeze ngukorera ikuze nakoze nuko nakunze Karori byonyene kandi sinumuri sinzegera ndamwibagirwa nawo mubanye nyine wakunze utagukunda sohoka genda so Karori, uri muzima? Ana, niki? Chendi muzima? Ubu nyine nzi ko wapfuye. Utari muzima? Karori, nije nama ndakubwira ko mama wanje ari umwicanyi. Uzi ko mama wanje yahaye didani ryo kukwica akakurangiza. Ndatangaye cyane ko ukiri muzima wewe. Yahaye didani ryo kunyica jewe? Karori, nama nakubwiye ko mama wanje atagukunda atagukeneye. Bebe baza yuko umukunda kundusha. Cyangwa agufitiye urukundo ruhewe. Mama wanje n'umwicanyi nanje ubwanje yahaze kunyicira. Hama wewe yatanze diri kwa Dani waze kukwica. Ivyo byose ntabyuzi. Je ndakubwira mana Karori. Humura ayo makuru ndayafise kwa kantu. Uwo Dani uvuga mu misi heze yaramamagaye ahafungiye mu gasho ngende tuvugane. Ari mu gasho. Uzi amajambo yambari? Amajambo yambwiye. Okay, Karori bikamanda gushimira agize neza ko witavye ubutumire bwanje. Iminsi myinshi ariko ko biri kose umutima nubwo mfungiwe ngaha umutima hanze ugumuhari.
murashushe we na Marita kuri mariage ngoma ndabyumva. Bigeze he? N'ibyo bikuraba kwiki. Je kugira mariage na Marita bigutwaye ikintu umugore wawe cyane. Okay, Karori ntabwo nakuhamagaye ngo dukirane amajambo, ahubwo naguhamagaye mu buryo bwo gufashanya kugira ndabukingire ikibi kiri kukwataka kandi kiri imbere cyamaze gusatira neza neza. Karori, urukundo Marita ari gukwereka ntabwo ari urukundo. Urabe neza. Je kuba ndi ngaha mu gasho ni je nizanye, nta muntu wanzanye. Ubyumve neza. Kuba narizanye niyo mpamvu ngiye kukubwira iki. Ndibaza Marita yari umwe nanje. Marita uri guha urukundo, Marita uri guteguraho mariage, Marita uri gushaka mu bane, Marita nta rukundo agufitiye na rukeye. Marita ashaka itunga ryawe. Jewe ndi gusenga Imana atwara iryo tunga ryonyine, ntatwara ubuzima bwawe. Kuko urimo urakina umutima w'urya muntu ntabwo we ntusobanukirwa ari we. Jewe Marita mpaye misiyo kukwica. Uranyumva sinakwishe. Marita yampaye amafaranga utokumva kwangana. Ndiyumvira uri umuntu w'umugabo urafise abantu ugomba kurera. Bitamo kujya kureba amahera. Ibyo kukwica ndabiheba. Bitamo kuza kwibera mwino nzu. Ibyo nuraza kubihuza neza kandi wiyumvira ukoresheje ubwenge. Kuko je nabyo byamaze gukora mborana byinshi. Nafungiye feri kuri wewe. Singusabye gakakaye umbwire ngo nibyo canke nkubwiye ibintu bizima. Genda nawe wiyumvira umuntu ukuze. Cyane bya bindi abantu bakunda kugira ibintu vyipfuhe aho mwumvise muraraba mubona je na Marita turashushe tumerewe neza mu rukundo tugira twibanire twigirire kazoza mushaka kuvyica. Ndabaza abantu ntibanezezwa nuko abantu bamerewe neza. Karori, je sinshaka gutandukanya na Marita. Marita uri guhagiza niwe yampaye misiyo yo kwica. Karori nagira ngo ko ari umuntu wa mbere mfungiye ko mu kazi nari ndimo. Mu byo unyagira neza rero ubanze wiyumvire neza. Karori nta mutima mfise mubi kukubwira ibi bintu. Kuko yemba ngifise umutima mubi wese no gutuma ngo nkuyagira ibi bintu ubwire Marita wari we. Ariko amahita amari imbere yawe buri hitiramo. Reka turindire turabe niba Imana izo biduhishura twereke ibyo uvuga ko ari byo. Ariko ubundi aho bigeze kuhagarika urukundo rwanje na Marita ndumva ko ari ikintu kitoroshe kuko Marita ndamukunda cyane kandi imigambi yacu igeze kure. Rero reka tugende dusenge ngira Imana izotwereka ibyo uvuga nimba ari ukuri. Imana izotwereka ukuri. Ako Karori kucyo tumva. Kubera iki urupfu rurimo amatwa ari mu rupfa tumva. Jewe nta nyungu ngukeneho nimwe. Nta mafaranga ndagusabye. Ndi kukubwira Marita muzi neza gusumbye kumuzi. Wowe uraguma. Okay, ni mariage. Gitegure. Ariko icyo nkubwiye urabe neza. Barayamaze ngo intabarigwa ibwirwa no kwamasati kuye. Courage, genda ukora akazi kawe. Uzererwe mu rukundo. Police cyana mu gasho. Sinivyo gusa. Sha, yimbadana rero yakubwiye ibyo n'ibyo. Gusa rero amajambo yambwiye sinahaye agaciro. Namufashe nkaho umengo arambesha. Nanga kuvyemera. Mama wawe niwe yatumye nirukana umugore wanje. Kandi umugore yankunda, umugore yamfashije igihe nari ingwara y'ubusaza aramvuza ndakira. Naramwirukanye ndayifashijemo na Marita. Ariko igihe ndamwirukana turi kumwe ageze kwibaraza. Marita hari jambo yavuze. Iryo jambo yavuze naryo nyine naragibajije ko cyane. Byagiye binyereka ko Marita iyo batari umuntu mwiza. Nega Karori, nijyari we nigeze ndakubwira yuko mama wanje ari umugome mu birumvikana. Nyimbe ivyo bintu ubwiye ari Dani yabikubwiye, sinakubwiye barabipanze bakwica upfe uhe. Hamwe rukundo ni nyabaki. Marita, ikibabaje suijo. Ni kuvuga ubu nyine tuvugana.
Marita tumaze kugira mariage mu komine. Ejo tuzogira mariage imbere y'ishengero. Uri umugore n'umugabo. Kandi imbere y'ishengero nta muntu n'umwe yayigeze yerekwa ngo atubwire ko ari kitagenda neza, ibintu byose imiteguro ni neza. Ejo tuzoja gusezerana imbere y'ishengero. Ariko Karori ntibishoboka. Si kuvuga ko nakwanse ntashobora kukugwanira ubuzima bwawe. Kuko mama wanje ndamuzi urya ntakeza gushakira. Wewe reka tuzoramenya tubigenza. Gusa ico womenye ntagukunda nta na gato. Ariko guhagarika mariage uciba abantu bose babize mu ishengero. No mu ishengero nta nogeze yerekwa ngo agire ivyo yerekwa ngo tubarire ko hari ikintu Imana yamubariye. Tutegereza kugenda muri mariage hanyuma ibisigaye bashobora no kuvyerekwa akabatera ubwoba kabica. Ninde waza kukubwira ko kwica akaza kudedemba ivyadedemba. Mama ndamuzi afise imipango myinshi akazi kawe. Je nanje kwirabira kuri muzima none sanze uri muzima. Karo sindakwanka kuko waramfashije waradufashije ibintu byinshi bizima. Ico nakubwira gusa ubwo rubanza rwanyuje nzorutaha. sha Kandi aho ndagiye. Ana urakoze. Ikindi naco sishaka kumera nka mama wanje jewe ntibibaho. Sawa urakoze. Iyi niyo nkuru nziza bwanjye Marita. Marita yaramukunze aramuhawukira n'icose. Narayimukije bita umukunzi wanje yagomba cyane. Ndamuhimukira kuri Marita. Ariko iruhande y'ivyo byose nanje tugomba kumva. Amazina yanjye yitwa Karori. Nakuriye mu muryango usenga. Mbona n'abana n'icaha. Ariko ubu nisanze mu busambanyi bw'intega kabiri. Byaragiye njyamanye na Jenita. Ntabwo twahitse. Jenita yamuriye mu kintu cyose. Yantoye n'umusazi aramuvuye. Namukoreye ibintu byinshi. Ariko ntigeze neza. Nirengagije urukundo rwiwe. Sinigeze ndaruha agaciro. Kuba twararyamanye ntabwo twahitse. Ni umuntu w'inshaka. Ariko umutima wanjye wuzuye agahinda. Kuba naciye inyuma Jenita ndaryamana na Marita vuba. Ariko Imana imbabarire kuko sinabyo yose. Jenita kuko ndabona umushingazi imbere y'ishengero. Yesu bana we Nta majambo mfise yo kuvuga. Ndikimaramara imbere yiwa. Warankunze. Umfata neza. Ungirira neza. Ariko jewe ndaguhemukira. Ico nkeneye kuri n'umwanya nuko ungirira imbabazi. Umbabarire ku byabaye byose. Unyemerere. Wongere ugire imbabazi. Unkunde nkuko wahoze unkunda. Dusubire tubana. Jenita ndagusabye umbabarire. Sinzi ko nkuye kubabarirwa ariko ndagusabye umbabarire Jenita. Narakuhemukiye Jenita mbabarire. Mbabarira Jenita. Tugende kwa pasiteri. Turi mu rusengero. Tugende kwa pasiteri adusengere. Ankure ku imivumo kugira dusubire kubaka urugo rwacu.
Imana itubabarire ku byo twakoze byose nakugira ibyo nakoze bibi bitari byiza bidahesha Imana icubahiro. Pasiteri amfasha siyo dusubire twibanire shira. Shengero ry'Imana n'umukozi w'Imana mubabariye cyane ku byo nari nakoze mutari mwiteguye ku byo nakoze aho ndatsitaje bambabariye ariko byari ngombwa ko ndabikora kuko byari biremereye. Nakoze amakosa menshi cyane ndamuhemukira umufasha wanjye Judith namuciye inyuma yasakana nitwaga umukozi w'Imana nitwaga ndasenga ariko ndakora amakosa. Niyo mpamvu nashimye kubigaragaza imbere yanyu imbere y'ishengero kuri umunyabyaha kugira ngo mumbabarire. Dore umukozi w'Imana nagira ngo udushyire ku biganza udusabire imbabazi ku Mana kugira ngo tubone ko urugo rwacu rusubira kumera neza tukabana iterambere ry'umuryango umukozi w'Imana. Umurongozi w'ishingiro bibaye biranyigishije ariko mu kandi kanya ku Mana yaraziriye kuri ibyo usaba imbabazi arababarirwa ko wemeye guca bugufi ukemera gusubira ukagarukira Imana yawe ugasubira gukenera uwo wari warahemukiye. Natwe ntabwo tuzi Imana ibakure kw'imikoshi igukure kw'imyanda igukure kw'imyanda inuka yatuma ucamo uwo mwarimu bakanayiti ko umusore urumva ugomba kumuzehe. Ubwo imbabazi z'Imana zikubwirwa. Imana rero ni nyene imbabazi tugiye kubasengera kuko usaba imbabazi arababarirwa. Ubwo rero reka nzashengero muruzi biganza aho muri tugiye gusenga umukozi w'Imana gukwana imirimo hano kugira aze amfashe gusenga tubohoza iki kintu cyarushe umuhungu wacu wo kwizera ishengero muruzi biganza tugiye gusenga twizeye yuko Imana igiye gukora. Mana uhoraho ushobora byose dusengeye umuhungu wacu dusengeye umufasha wiwe. Mana urakoze guhindura igihe urakoze kuba ukoze ibikomeye nk'uyu mwanya hari habaye Mana intambara ariko iyo ntambara ibyo ni ikintu cyiza uwitahuye ngo wamusubiza mu ruhongore. None Mana imbabazi reka zuruke kuri uyu muhungu wacu. Reka Mana umukozi wawe umugiriye neza umuha imbabazi arapfukamye araciye bugufi. Reka umubabarire iyo yarataye Mana urugo arahemukira uwo yarasezeranye reka atazomuhemukira kandi umuhemuka n'icyaha. None Mana aritahuye kuri uyu munsi uri hejuru. Reka umubabarire umugire ikigongwe Mana umuzuze imbaraga umuzuze ubushobozi atangwe guhera umunsi abikorere kandi ntagizwire guhemukira umuryango mu izina rya Yesu. Umukureho imikoshi umukureho imyaku umukureho imyanda mibi mu izina rya Yesu. Mubizi ipepo usaba ipepo kuraba hanze ipepo kuvanga ipepo yo kudashimwa n'ibyavuze mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'umuntu ariko ari umukozi wawe agukorera akubaha kandi imyaka yose ni muri rya zina rya Yesu senze. Amen. Mukobwa bashimisha Imana ndamukize abageni mubaramutse prestation Mungu wacu duwayo prestation. Imana iguheze kucana Imana igushimire Imana ibaheze Imana amahoro y'Imana abane namwe. Prestation muziki kubarikiwa sana. Imana ibashimire kubarikiwa sana ya yes Memo yaraza
bandanya ndashaka muri za kanya gazashima Imana. yo yo mikrofone shima Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Ndasabye ibyo gushima Imana. Ndasabye ibyo kuvuga. Sinoronka aho mpera kudohe naho mpereza. Mbere yuko ngira ikintu na kimwe mvuze canke mvuga ndashaka guhagarika imana wanje ngaha mwiza Imana yamwizagirije. amen amen Uyu mubona ngaha ni umuvandimwe kuri jewe yambereye byose. Twarwananye intambara nyinshi cyane zitoroshe, twaciye muri byinshi arabizi. Ndamushimiye shimiye Imana yamumpaye, niwe muntu yankomeje umutima amfasha gusenga, ibintu byose bigenda neza. Baca umugani mu Kirundi, iby'Imana yabarambije abarambiwe batashe. Habuze gato ngo ncike, ariko ndashimira Imana ko uyu munsi Karori abaye uwanje imbere y'isi n'imbere y'Imana. Ndashimira abantu bose muri ngaha, bashimira Imana ko uyu munsi yakoze, ibisigaye ni ukutuba hafi no kudusengera, tubere ku rugo rwiza, murakoze cyane. Thank you.